والسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام ومن تمسك بسنته إلى يوم بعد. قال بعض العلماء bamwe bamenyi baravuze bati yahtaju al-amal arba'atu ashiya hatta yusallim, ati igogwa kugira gishobore gutungana bisaba ibintu bine. Igikorwa icyo ari cyo cyose uzoba uriko urakora kugira icyo gikorwa gitungane mu bikorwa byiza, mu bikorwa vya ibada, mu bikorwa nyobokamana, bisaba ibintu bishika kuri bine. Ikintu ca mbere al-ilmu qabla bad'ihi, n'ubumenyi imbere yuko ukora icyo gikorwa. Bi anna al-amal la yuslih illa bil ilm, uko igikorwa ntigishobora gutungana uretse yuko gifitiye ubumenyi. Aha rero turaba nk'akarorero uno munsi, kubera ko ingo nyinshi z'iki gihe ziguma zisambuka, nuko abantu benshi binjira mu buzu cyangwa se bubaka ntibaba bafise ubumenyi bw'ubwo rugo. Ni nk'umuntu usanga agiye mu isoko atazi icyo agiye gusuma. Uwo muntu muhwanye akakubwira ati giye mu isoko ugiye gusuma iki, ati sinzi ibyo ngiye gusuma. Niko karero kuno munsi rero ku bantu bubatse, abenshi usanga batazi ibyo barimwo. Ati rero ubwo rugo cyangwa se icyo gikorwa uri kurakora ntigishobora gutungana igihe atabumenyi uba ugifitiye. Wategereza kuba ufise ubumenyi bujanye n'ubwo rugo rwawe, rujanye n'icyo gikorwa cyo kubaka ugiyemwo, ukaraba ukagushira mu ngiro bwa bumenyi bugenga cyangwa se bugenga ubwo rugo. Fa idha kana al-amal bighayri ilmi kana ma yufsiduhu akthar mimma yuslihu. Ati mu gihe igikorwa rero ugikoze utagifitiye ubumenyi, ivyo wonona biba byinshi gusumba ibyo utunganya. Naco ituma uno munsi usanga abantu barubatse ariko hako botunganije urugo rwabo baguma bariko bararubomora bagonona, bivanye nuko atabumenyi babufitiye cyangwa se atabumenyi bw'ibwenga ubwo rugo bigeze babanza kurondera. Ku bijanye n'uwo ari we wese uburenganzira ateza guha mugenzi we, hamwe n'ikizira mu rugo ndetse n'ibindi biziruwe. Hama ikigira kabiri mu kugira igikorwa gitungane, aniya fi mabda'ihi, kugira umuzirikanyi mwiza igihe utangiye gukora icyo gikorwa. Li anna al-amal la yuslih illa binniya, kuko igikorwa ntigishobora gutungana kiretse yuko ubanje kugira umuzirikanyi mwiza. Naha nyene ndagaruka ku bijanye n'urugo nyene, naco ituma ukunda gusanga za ngo nyinshi zica zisambuka, kuko usanga abenshi mu bubakana batabafise umuzirikanyi mwiza, ahubwo abenshi usanga bafise umuzirikanyi w'amaronko, ugasanga bafise umuzirikanyi w'amatungo, akaba atamuzirikanyi mwiza wa ibada n'igikorwa nyobokamana usanga bifitiye. Bityo rero bigaca bituma ibikorwa bakora ari bya bikorwa usanga bidafatiye, cyangwa se urugo rwabo ugasanga ni rwa rugo rudafatiye mu gushira Imana imbere, aho ugasanga ni rwa rugo usanga bashira ibijanye n'ivy'isi imbere. Ivyo rero iyo bibuze, ibibazo biba vyadutse mu rugo, cyo usanga ibibazo vyadutse. Kuri ubwo rero intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaratubwiye ati al-amal binniyat, innama al-amal binniyat, ati buri gikorwa icyo cyose ukoze kivana n'umuzirikanyi wa likulli muri imana wa, ati na buri umuntu wari we wese azohembwa bivanye n'umuzirikanyi wiwe yakoranye icyo gikorwa. Kuri ubwo rero igihe ugomba gukora igikorwa cyose, banzura umuzirikanyi wawe utumye ukora icyo gikorwa, kuko gikoranye umuzirikanyi mubi nta nkeka yuko icyo gikorwa kirononekara,
uhoraho arakigutana nawe ugasigara uriko uracitunganya na wenyene kandi bitagishoboka, kuko uhoraho niwashira imigisha n'imihezagiro mu gikorwa ico ari cyo cyose. Hama ikigira gatatu asabru ukwihangana fi wasatihi, muri ico gikorwa uriko urakora. Yasbiru fihi hatta yuaddihi ala sukun wa tuma'nina. Umuntu aragira ukwihangana gushikaho ico gikorwa agitunganya, agikorana ituze n'umutekano ntangere. Aha rero tuguma tugaruka kwa kundi mu rugo udafise ukwihangana ntushobora kubaka. Naco uno munsi kica kibura, kuko kwa kwihangana kumaze kubura, wa wundi yaje kubaka akabona yuko ya maronko yaje kurondera atayaronka, aho nyene acagira gute? Acadehukirwa, ntashobora kugira kwa kwihangana. Ariko wa wundi azi yuko ariko arakora igikorwa kinezereza umuremyi wiwe, aho mwico gihe aragira kwa kwihangana, ko mutegereza guhura n'ibibazo bitandukanye mu rugo, gushwana, kubura ibyo mujya, amajambo hirya no hino mubwirana, hamwe n'utundi tuntu usanga tutabereye ariko duto duto, mukirinda ya makosa y'indengambibe cyangwa se amakosa ya rurangiranwa usanga ari manini manini. Aya yoyo mu rugo mutegereza kuyirinda. Ico gihe rero mu gihe uwari we wese muri mwebwe babiri mwubakanye adafise kwa kwihangana, akaba yaje kubaka atamuzirikanye mwiza afise, akaba atabwa bumenyi bwo gutuma yubaka atabwa afise, ahubwo rugo ntirumara na kabiri, ruba rusenyutse kubera ko ukoma gutya gatonya, hagize akakoma gato ati jewe burya ntitukiri kumwe, fati yawe nanje fati yanje. Hama ikigira kane arico ca nyuma mwibi uwo mumenyi yatubwiye ati al-ikhlas inda fara'ihi, ati nukugira umuzirikanyi mwiza. Ikhlas cyo gikorwa ubo gikoze ushaka gushimisha Imana, igihe uhejeje kugitunganya ya ibada yawe, igihe uhejeje kuyitunganya ube ufise ugikoze kugira ushimishe Imana rugira byose. Ntugikore kugira ushimisha abantu, ntugikore kugira ushimishe abantu, gikore kugira ushimishe uhoraho. Li amna al-amal la yuqbalu bighayri ikhlas, ati kuko igikorwa ntigishobora kwemegwa igihe utagikoze kugira ushimisha Imana, cyangwa se ufise umuzirikanyo kugira ushimigwe n'uhoraho. Fa idha amilta bil ikhlas yataqabbalu Allahu ta'ala minka, ati mu gihe ukoze igikorwa rero ukagikora intego yawe ari kugira wishimigwe n'uhoraho cyangwa se ushimishe uhoraho, ati mwico gihe igikorwa cyawe arakikwemerera. Turagaruka nyene mu rugo, igihe uvuga ati ngiye kubaka kugira shobore kubyara, kwibaruka ibibondo bizokubaha Imana, bizokubaha abantu, ibibondo bizokora ibikorwa byiza, urugo rwanje rube urugo rugengwa n'amategeko y'Imana, menya yuko mwico gihe Imana izobahezagira mu urwo rugo, Imana izobaha imigisha, urwo rugo ruzorama kandi urwo rugo ruzogenda neza. Ariko ni waba ushaka kuvuga ati reka nubake nk'uko kanaka yubatse, ndamukomeshe kanaka abone yuko nanjye nubatse, urwo rugo nta gihe ruzokwigera rumara, kuko uzoba warukoze kugira abantu bakubone cyangwa se ukomesha abantu, nuzoba wakukoze kugira ushimishe uhoraho ariwe Allah subhanahu wa ta'ala. Rero birakenewe ko abantu ibikorwa byose dukora tuze tubikora mu gushimisha Imana, twirinde gukora ibikorwa mu gushimisha kiremwa muntu, cyangwa se kugira bakumve cyangwa se kugira bakubone. Subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaykum.